vya mbere novuga bino bibanza vya gatanu kugira ngo bizere yuko boza mu kibanza ca kane n'imiburi buri bakakigwanira na Chelsea ariko kuza baka novuga nkuko novuga yuko intsinzi yagiye kubiyaka kukanyuma ko mu minota ya gatatu cyagomba na isiri cyasinzwe na Sadio na cyasinzwe na Mohamed Salah cyiza cyane Mo Salah yari yagiye gutsinda ku minota wa gatatu 220 muri no saison uno musore Mohamed Salah ariko kiza kigomba ku munota wa nyuma na Jowiro uno musore rero wanashaka n'igitsinda ubona yuko caciye no mu bamyugariro ba Liverpool aho ni nyuma yaho bagerageje mu buryo bwinshi niyo avuga nti ino equipe iri mu bibazo kuko ni equipe itahora uko tuyimenyereye ntiyatumereje no vuga kuronka amakaziyo 10 ugatsinda mu okaziyo imwe nikimenyemenye uraza gusanga muri mita ya mbere ino equipe ya Liverpool yagiye kuruka bamaze gutera mu izamu ryo mugwi no vuga mu adversaire ino equipe ya West Ham inchuro zishika ya Newcastle United inchuro 10 wango izo nchuro 10 bamaze bakadre canke batumbereje mu izamu inchuro imwe igitsindo cyabonetse ku munota wa gatatu mugabo uguhushagirika kw'abakinyi Diogo Jota yaba Sadio Mane yaba Mo Salah uburyo baronse bwabafiriye kubusa ko 1 contre 1 bakananirwa biraboneka neza yuko mu mutwe ku bakinyi babasatizi b'umugo wa Liverpool hari ikintu cyagabanutse siba basiwe imbere y'izamu siba bafinisere beza batumenyereje mu masezo yagiye atandukanye umukinyi nka Diogo Jota yatumenyereje muri Wolverhampton agishika muri Liverpool yaratsinda ko bamugira ikizera agatangura ariko urasanga neza yuko bano bakinyi hariyo pane iri mu muntu bavuga mu busatirizi bw'ino equipe wanashaka muri rusange equipe yose ihagaze ukutameze neza hari pane irimwo nace cyane kugeza n'umunsi ariko bishobora kuba inava no kuba hariho nako kantu ko kuvuga ngo uretse ko harimo no kunanirwa ariko harimo n'akantu marque de confiance iri mu bakinyi marque de confiance nko kivuze kuko urabona ko ari karagerageza uburyo bwose nk'ejo bundi yatanguje bari bakinyi bose Diogo Jota Mohamed Salah Robert Firmino Sadio Mane uko ari bane bose batanguriye rimwe mu kibuga avuga ati reka ndabibamo yuko hashobora kubamwo igihinduka ariko still bigumara vya bindi nivyo bigumara vya bindi nyene icambere cyo nuko Liverpool ugiye kuraba kuri Anfield Road mu nkino baheruka gukina hari nkino zigera kuri 6 baherutse gutakaza mu misi heze ikindi naco no mu bamenyereza bari bazi ko bahabwa amahirwe yuko ashobora kuza n'uno mwaka kitwara neza muri UEFA Champions League